bikamuruhisha kwe. Ni navyo nyene ikintu naco nyene nshaka kubaza ngo yoba iri ku isoko vya vrai. Waka TV iri ku isoko ndetse na post imejeje kwandika ubu nyene kuri page yanje ya Facebook ya Koreshumwanya no kuri IG nyene direct. Ibiganiro bigeze kuri ibintu vya Waka TV byo kuyigura bigeze kuri kwe. Bagira bayigura. Saha dufise ubwoba. Nari nkaho uzocuja higanira Koreshumwanya abandi bakozi bagenzi bawe. Sauda wowe turumva ko akazi yagahagaritse yahevye akazi. Uriyumvira ko bizoca bigenda gute? Hello bakunzi ba Nyishu Media ndabaramukije mbanije ko baramusa bivanye naho muherereye kandi ubigira kandi ni Ararize Mugisha inyuma ya kamera ni Beni. Hama uko bisanzwe uno musi nasuye guhura n'umwe mu bakozi bo muri Waka TV bazwi ku byo bakora hano muri no ntuze muri kino gikorwa twama dukorako. Ntabo mvuga cyane barivuga bite? Ni sawa Arlete. Beze gute? Fresh kwe. Imisi myinshi. Oya si myinshi cyane vraiment ni mikeyi tu. Siko duherukana cyagiye twavugana muri wa mugabo wari hari. Tene ko ndirivye makimya kimya. Hari undi musi twavuganye uri kura tiko tuva hari ya kibuga cy'indege. Ni fresh none biratse. Ni sawa buke. Meze neza ngaha muri Waka. Amavuta kabisa urabona yuko ari original. Chef de programme. Boy. Ni bon, ubuzima ni bon, bimeze fresh akazi fresh. Ona yuko ari ibintu vya Waka gusa. Koreshumwanya dushaka guca ahantu hato gusa nshaka kubaza ibibazo bike nshaka kubaza narabibonye numva biranteye amakenga ndavuga ati ibi bintu ifoko ndabikubaza. Ikibazo cyambe nshaka kubaza ni ikibazo cerekeye kuri Sauda. Sauda umuntu mwakorana turumva ko ujya muntu yakoze ngaha yaje gukora ngaha bivuye kuri wewe. None hari amastati ariko arerekana atameze neza. Ivyo bintu bivuga ku iki? Bon. Amastati atameze neza. Ya stati ariko arerekana z'umubabaro zimeze kuntu. Nayigeze kunayaga nawe arambwira ko adashobora kugaruka muri Waka. Ivyo byose urabizi wowe? Bon, ndabibona nkuko bibona. Ndabibona nkuko bibona vraiment. Kimwe gusa nyene Sauda ntari mu bihe vyiza vraiment Sauda ni nyavyago kweri yashikiye mu vyago ni hatari kweri tutizwa sana. Cyo bitumubona ama strategy atandukanye yandika ubu tuvugana Sauda urazi ko afite convocation mu maboko afite convocation mu nzu. Challenge kibazo ushaka kuja ni kuki afise convocation bivuye kuki? Nikigani akazi nyene ariko je nkatangazwa n'ikintu kimwe abantu bavuga ngo ivyo dukora ngo ni ya mazina bavyita urumva ariko re nkatangazwa ni gute ukora base hama ugahembwa convocation nagira ukoze base nyene bari base nyene bari nyene mwavuganye nyene mwipangiye nyene mukore hari nzaje mu convocation kwera urumva neza yuko abari bindi bintu bisanzwe Sauda yazize n'umuntu ni show yagiye gutanga umugore n'umugabo yari show je mbere barabimbwiye je ndambwira ati je kweri hari igano ngiye gukora nta mwanya mfise ondera Sauda urumva rero n'umupapa abi no mu Burundi umugore we ari muri Saudi urumva uyo mugabo amaze kurongora abagore batatu bose abavyarako urumva ariko uyo mugore akitoye ko bakundanye nawe uyo mugore rero yarashitse aravuga ati jewe ibintu vyanje nasize mu rugo sinifuza ko arundi mugore yo bijera genda mu bitware ararungika biwabo bo mu Kanyosha biwabo barazino baragenda ngo baje kubitora ngo mama matera ibikwembe amasahani ibiki vyo mu nzu babitware wa mugabo acarababohera mu nzu wa Sauda arababoha biraba birebire barikora kuba tware nyene barabatwara kubajeje umutekano barabaca amande 400,000 yo kwinjira mu nzu y'umuntu sans permission barabaca amande ariko carte mémoire yari mu ico kiganiro barayigumana
n'ubu niyiri none Sauda yagiye abona convocation kuri ivyo bintu none akonvukwa gute kandi barabaciye mande barabaciye amande bimaze ukwezi kose muri siko iyo convocation yoba yatanzwe nande no mugabo iyo convocation n'uyo muntu ninde yagiye kuyigira iyo convocation yatanzwe uyu mugabo uyu mugabo nyene mwene gorugo niwe yamutaburije convocation ngo amusigurire impamvu yeje gukamera mu nzi we yataruhuje Ndumva Sauda twamusa pole vraiment ko ndumva bikaze sana kwe. Oya akazi kacu ni hatari dukora n'abantu badufitiye inzigo bafite imitima mibi batabumbwa n'ivyabo bifuza kubona umuntu ari kararira bifuza kubona umuntu atakaye bifuza kubona umuntu adatera imbere atatera mbere urumva ariko ni badutaka umwikomo twebwe ariko si twebwe niki kinyamakuru cacu Waka TV camye igihamwa kuva kera uribuka yuko n'umukozi yakoze cyane ngaha kuri no Waka navuga yuko ari nk'imfura y'ino Waka TV byarangiye afunzwe kandi yaramaze igihe ujya mu mpimba urumva rero twe turiko tuza tugwa mu byo tutazi ko tuza tugwa mu mporero ikinyamakuru kirageramiwe kabisa nayo mpamvu mbona namwe na yumengo yamaze kuruha byamaze kumuruhisha kwe ni navyo nyene kintu naco nyene shaka kubaza ngo yoba iri ku isoko bya vrai Waka TV iri ku isoko ndetse na post imejeje kwandika ubunyene kuri page yanje ya Facebook ya Koreshumwanya no kuri IG nyene direct ibiganiro bigeze kuri ibintu vya Waka TV byo kuyigura bigeze kure kwe bagira bayigura sa dufise ubwoba nari nkaho uzocuja higanira Koreshumwanya abandi bakozi bagenzi bawe Sauda wowe turumva ko akazi yagahagaritse yahevye akazi uriyumvira ko bizoca bigenda gute Sauda yavuze ko yahagaritse akazi kuri izo mvo urumva kuri izo mvo rero jewe simbona Sauda we nimvo ziyo nyene ziyo utotezwa gukubitwa je gukubitwa ho naramaze kubahebera naravuze ati mu zogira ivyo mushatse cende nga urumva Sauda wewe nivyo nyene vyo abona convocation yabonye amaraso yavuye yazize ubusa vyatazi akabona ugwanko ruri mu bantu dusangiye no mwuga rubandanya rugwira Sauda bavuga ati nyene umutwe muto arurinda ikiguma Sauda we yakinjuye vraiment yamaze gutangaza ko sinifuza ko Sauda yobihe hagarika ariko gusa cyo bomenya ko je sindi Sauda je ndumuhungu je tuzopambana nabo kandi wumva ko wakarayigira yugagwe wumva ko nubwo yokugagwa talent je nkogwa nkoresha talent yanje urumva ingabirano mfise jewe yo gukora ibiganiro urumva rero ntakoze kuri Waka sinzi ko hari uwundi yonyizera canke nogirigwa bakwe nkavuga nkaronka uburyo nkagurisha gatongo kanje kari hano nkarondera ubuzima muri ibi nyene vya journalisme sinzi ico nzokora ariko abariko baratugwanya barondera ingene twe dutakara je badupambane vraiment je ndi ngaha kabisa je ntabwoba n'umuntu numwe mfise uriyo jewe sukwiyumva ahubwo nuko bo bashaka kwibona yuko bo bahejeje uruke twise turacarondera urumva rero je nibapambane na jewe nibanshobora je nzomanika amaboko ariko nabo nabashobora bazomanika amaboko kuko je bamaze kungerageza kenshi je burya Sauda mbonye convocation je barigeze kuza no kuntora ngaha Kubera barantwara ariko Dani niwe yaciye bijamwe nyene bira kamizwe n'ingoma reje ibintu vyanje simba shaka ko ivyo batamenye kare ni calme birahera hano n'indi makonvocation abandi abaririmbyi je barungitse ama audio bambwira ko bashaka kumfungisha none umuntu nakuvumbure twicara abafanzi badusaba ibiganiro twicare turamvye kwe tubona hari amakuru twobavuga urumva ibintu byinshi rejewe nibapambane naje abo dusangiye umwuga badufitiye inzigo amashari bazotuntura ahubwo jewe Sauda bamushoye gukora ari umukobwa aramanitse amaboko ariko jewe uyu hoya kuko je nta myaka myinshi maze muri uno mwuga hoya
ariko ivyo nzi ni vyinshi muri uno mwuga kuko imbere ava yuko mbo umupresenter nari umufanzi nari umufana umupresenter n'umufana rega ni nkaco kimwe kuko umufana arapromotinga umuririmbyi urumva umupresenter arapromotinga abaririmbyi urumva yuko bifitaniye isano rikomeye cyane rege ndabizi ibi bintu ndabizi maze igihe gito cyane jewe nta n'imyaka 2 abo nabonye banditse ngo imyaka 2 ngo bamaze imyaka 2 muri aka gakino je nta n'imyaka 2 ndamaramo ariko ndibandazi nabone parajugumira kuri ico ntuze ababa bariko baragirisha ari Waka Light nabasanzwe bafisa nawe ayandi macano yabo canke nabasanzwe bakora uyu mwuga ari bo baba bariko baragirisha nabo dusangiye uno mwuga nyene dukora akazi kamwe dusangiye akazi ni nabo bagiye barandika ku mastati ngo ibiki ngo mafilme Waka ryari kina filme Waka ifilme yagiye ko niba yibonye Sarafina icitwa filme yagiye ko niba yibonye Sarafina imigere twamadukubitwa makofi twamadukubitwa wewe ukina film ugapanga ati unkubite kuko intopanga ati nawe ndagukubita misi yose no kwa mamanga ati munkubite je nta mubiri mfise nta mubiri mfise nogira ikibazo ugira hari uwo twokorana noja kuririra ngo nagize ikibazo pfa wipfana urumva je twe nta bintu ivyo bintu batwitirira no kuducafuza gusa no kudutyoza gusa kuduteza abantu kwerekana yuko twebwe ataco turi ataco tumaze ariko je ndazi ko tukimaze ngaha mu Burundi ahi wacu mu Burundi je ndazi ko tukimaze kuko hari nibiganiro vyinshi ayandi ma media yo mu Rwanda example ya Freemax yo mu Rwanda hari biganiro rikori kuyi wacu twebwe urumva hari nibindi bariko baraturondera ko twebwe nk'igano c'inkuru y'ababana babana bafite imyaka 15 na 13 Freemax rikira turondera twebwe tubahuzi nabaje baratubereka aho bari barabuza ayo makuru yo bari urumva twebwe turahurira zindi TV iyo ni Freemax mvuze hari n'izindi TV nyinshi ngaha mu Burundi ziraba twe twakoze iki bakagikorerako ego ni vyiza ni gukuza cyane gukuza nyene challenge ariko ntibibemwe inzigo emera ko naka kwanza kurenze urumva bon ni wa murenga aravyemera ko arabibona akuzwe nikamurikwa urumva ariko nawe nimba kurenze ntubishiremo inzigo kora n'inguvu shiramo inguvu umurenge nawe azoduza amaboko ati nakubari nico kizotuma dushika kure gose ko dushizemo inzigo ugashaka kunkorora kubera ndiko ndavuguta uzotakara kare abafanzi ndazi ico ndabakundira baciye ubwenge abafanzi baraciye ubwenge cyane bararaba akavuga ati attention nakara kurenza tekereza nawe akurenze baravuga ati muri no minsi kweli umva abafanzi bajana nibihe bajana n'uri karavuguta nyene kabaryohera cyo gituma twe takwiye gushira mu nziko mu byo dukora je ndaririra cyane bariko baratumvira amajaruzi baduponda bashaka kuducafuza urumva gwe ntushobora kuncafuza kuki dukorera ikinyamakuru gifite ababone hafi 90 wewe uducafuriza kuri page yawe ya Facebook idafite n'ababone n'ibihumbi benga urumva tekereza rero utekereze kuko natwe dushatse kugucafuza twe mbere ijambo ryacu rigira kuri cyane gusumvya na wewe urumva tekereza rero twe nta nzigo dufise Koreshumwanya ndashaka kubaza matari banga iyi Waka Light imaze imyaka ingahe itangwe gukora Waka Light TV imyaka imaze biroroshe cyane ni ibintu cyo turabira ngaha nyene muri telefone urazi ko ubuhinga bwa none bwamaze kuza urumva kace tubirabira hanyene kugira ni habimwo batangura kuguna ngo muri apropos ya Waka Light TV c'est connexion ndabona umengo si bon ariko biraza tu murabigihe Waka imaze sicyumba jiji bakunzi banyishu media Waka yabaye créé le 12 octobre 2018 ifise views 11,520,000 urumva views ifise total 11,520,000
na 96 urumva kuva le 12 août sinzi ko bibona kuva 2018 le 12 août bisigura ko Waka imaze imyaka imyaka ine imaze imyaka ine none ko twabonye ku masitati hari awanditse avuga ko imaze imyaka 15 none si kwa gucafuza ku yani erega baca bamodifya nakantu gatoyi baca bagerageza kumodifya kugira abantu nyene batwanke none nk'abantu bavuga gutyo ni igiki kintu babwira bo icyo ndababwiye gusa nuko bonye amazi menshi gusa kuko nawo vumu w'Imana itavumye urumva kandi nta muntu numwe afite ububasha bwo gukorora umuntu Imana yonyene ni ububasha bwo gukorora umuntu kuko niyiduza umuntu rega iyi Waka nimbigeza Imana irayizi urumva ntabwo birashika ukiyumvira kugenda gukorera ahandi hantu atari muri Waka cyane bon narakoreye ku yindi TV nicyo gituma ntokwifuza kandi gukora ku yindi TV jewe mu vyifuzo vyanje frame sinifuza yuko no kwama ndumukozi w'umuntu none iterambere ryanje abantu bo dukurikirana bo babona ririko rijaye ntubona ko baba ariko bashigikira umuntu adatera imbere izo zindi TV nyene arizo bafise ishari ntumva yuko baba bashaka ku ariko no nga muri Waka ukorera umuntu nkorera umuntu binsike nkorera umuntu ko nubwo mbere nakorera umuntu ariko rero aho handi no kwifuza kuja gukorera ni bamwe badufitiye ishari none wewe shira umwansi umutwe ngo ehetema none ikoresha umwanya ndakubaza ikibazo kimwe aba bafite ishari n'ama TV yose online ari nga muri igihugu ega bariyizi ariko abandi batabagira ishari wogenda gukorera abandi batadufitiye ishari bon abandi abatadufitiye ishari ntivyafisha ku gahanga ariko jewe ndazi neza abo turi kumwe muri uru rugamba ndabazi neza muri hamwe abo duhuza ivyumvira abo bavuga bati nukuri nta gwanko nta jalousie urumva cyo ndabazi koresha umwanya reka tureke kuri icyo turacari kuri cya kintu cyo kugugwa cya Waka kugugwa eske ubu nk'ubu kumva ngo iraguzwe siko koresha umwanya acagenda muhira kicara byasha bigenda gute bon pardon bon Waka yogugwa vyoshikikagugwa bikaba resi bifana no wayiguze kwanza ariko wayiguze usanga ari umufana wayo ayikunda yakunda ingene ikora akaca abandanya kuko yobaguranye na mwene yo ntiyobaguranye n'abakozi urumva uyu mwanya bidashitse naho bikagenda uko ari nk'umupasiteri avuga ashaka kwishira kw'ijambo ry'Imana mu gihe twaye ijambo ry'Imana atari kirenga umva vyoba birangiye ibyacu biba birangiye koresha umwanya bicajaye kuri iyo saha canja gukora ikiyede bakuzi bagisha media shawari unwengeje biro barugo barumva baje ugiye kukanyuma koresha umwanya mu misi heze duheruka kubona ama award agira ahabwa abantu harewa abapresenta nyene bashaka guhabwa ama award nyene agira beho Jesse no kushirabo ko jewe nta nico mazi ariko ndabaza kuri wewe kwanza koresha umwanya uzi ivyo wakoze tuzi ko wakoze neza mu mazina yahawe yanditswe kuri aba bantu uze yasomwe muri aba presenta wewe utisanzemwo nitwigeze tubona ngo izina giwawe ririmo wavyifashemwe gute bo amazina yararimwo ngira abateguye award bararavye umwe wese ingene yakoze urumva inguvu zavuga ati nakawe mwaka yakoze bien arakwiye agashimwa kwikuja mu higanwa agahabwa agashimwe rero nimba jewe ntarimo izina ryanje ritarimo aba presenter bari muri iki gihugu cy'u Burundi urazi ngene bangana none jewe nimba ntarimwo hari gitangaje kirimo ko hariho nabo harabo je no banize nka jewe no panga nka classma harabo je no shiramo je ntababonye oya turavuga kuri aba presenter bo ni benshi ariko inguvu bakoresha mu bisanzwe rero tushaka kuvuga ko abantu bateguye award bo bafise akantu k'akarenganyo bafise ikintu barebera ko abwo bafise uko babiharuye kuko na jewe ndagisubiyemo hari amazina je nyene nkire
ati naka ntarimo pe nk'umigwa rero bikaca bituma najewe ntavuga niyumvira ati impamvu naje ntarimwo niyo nyene bafise uko babiravye kuko n'amazina arimwo burya si mato n'amazina arimwo si mato gusa hari akantu niyumvira gatoyi nkavuga ati none akantu baba bakoresheje erega mu bisanzwe kwiyumvira ntibura umwese afise analyse afise ukuntu abona ibintu nk'umuntu ariko adukurikirana arazi ingene abona ibintu urumva arazi ingene abona ibintu rero ndiyumvira neza yuko abateguye uri karaturaba nawe rafise classme wari kumubaza ati nko mu ba presenter batatu ba mbere ari amazina yo kubwira nundi ukamubaza ari amazina yo kubwira kandi ugasanga aratandukanye rero nka jewe kuri jewe hariyo nk'izina haje indani muri baje ba presenter vraiment ndaba nkavuga ati none nk'uyu ko yari tari ku kivi vraiment ntiyari karakora tuka ntiyari ku kivi agiye mu Bumvagashe baye barari umuhari sinari umuhari ntahure ahubwo nariyumviriye ati eske nuyu ko najerega ndumuntu ndiyumvira ati nuyu atari karakora vraiment atari yibereye muri game. Okay, dushaka kwe umva rero woshaka kuvuga ko abakoresheje abateguye izi awadi zo gutanga bakaziha aba present ko hariho akantu bise akabonero. Oya nakabonero karimo ahubwo bakoresheje abantu bariko barashirayo abantu utabona ko bakoze ni kuri jewe peut-être uri karadukurikirana arabona neza yuko najewe ndavyiyumviye tugira babiri hariho n'uwa gatatu hari yayo badushigikiye ariko ugerageje kuraba classement zose ntihabura gahaze urumva n'amatora ariko au niveau national ntihabura abatanga kujajinga ngo amatora yibwe ukuntu kurumva ntihabura ivyo ntibibura natwe rero turabantu jewe rero hariho nk'izina nabonye ndavuga ati none nk'iri zina vraiment ritari muri game iko riragaragara rirajemwo kwera bo nkaca niyishura ati peut-être abariteguye higanwa hari ibintu baravye basi nkaba nsinze nkaba nitsinze n'ibyo bintu by'iwabo babaravye bitabonwa n'umuntu adukurikirana umunyagihugu umuntu wese kuko umuntu abwirwa n'abandi bisanzwe sivyo bo rero nimba bo baje kuvuga erega hari abantu baja mu higanwa ringwiza murongo kuzuza gusa liste none ugira uyo muntu azotsinda sindavyibaza vraiment kuko wewe wiyumvira ku gituma batagushizemo nawe ari igituma batashizemo peut-être ngira nuko ntakoze ndabashimisha ivyo nakoze n'ivyabashimishije sinabashije cyangwa uravuga cyane ngira nibo sinzi kuko hariho n'abavumbura bashizemo hagindane bakunzi banyisho media murabyumva ibyo koresha umwanya bashije kutubwira koresha umwanya reka ndagushimire cyane wagize neza nawe we vraiment ndagushimiye cyane mugerageza kwihangana murabona ko Waka reka turindire Imana nizokora igikenewe sawa Imana izokorosha ibintu bigende neza sawa hamo bakunzi bakoresha umwanya muramubona mwumvise icyo yavuze hama nanje ndabashimiye gose kuba twabanye kandi twavuganye neza Imana baho mugisha ndakwibutsa ko ufite nda subscribe nimba rugambera mbonye thank you ikirefu